wangu kunze ni jewe Shanice, yeah. Nawe utagerwa Shanice, ushaka ngoriki minduke gute Shanice, kugira nawe konyemera, yeah. Kugira nawe konyemera. Ujya mu kuboko asa na Shanice, reka ndamwegere ndabe. Hello sister, ko bicaye wenyene noza kukumarira nguhari ngorane biteye, ndabona kubabaye nubona kukeneye umutipa ameze nkanje yo kwicara iruhande aragutera amablag. Shakuze cankuriki hari gishasha nkubuzanye kugomba kunkarira, ndabuze icyo no kumarira, erega ndacara umusore kandi umengo ndakuza ahantu. Urasi kubesha nzi hehe none nuvuga na Shanice. Shanice ni jewe? Oh my god, bite Shanice? Sava kwifeshere zirenze kandi ntari nguherutse, wahora mu Burundi canke wahora hanze? Nahora muri France ariko sinabamenye. Hari mu mwaka uheze nimba ntoba nihenze, twahuriye Asiatique hari impande ya kioske, ntiwibuka umutipe yari yambaye Lacoste yagusavye nime zawe, umubwira nazo ufise ariko akazina kawe ngo witwa Shanice. Niwe Manoj urabitoye sans hoping bite vyawe none? Bizos kiagise rapa na Alan Kiss muri Kiago Style Music. Tugarutse ukundi turi mu gikoni nkuko mubibona, twaje gucira fire amajambo ni ayandi, mitoma murazi ko yuzuye, Mr n'imvura. Alan Kiss murabizi yaji ya marayika. Ye mwatumenye ko ndirimbo nyinshi zitandukanye, indirimbo nka Ubushapu, Beshabandi, indirimbo ya Shanice, umu ex wanje, indirimbo nka Ndepana. Tumeshi ko Ndepana ariyo ndirimbo mu duherukira ko turi hamwe. Inyuma yo ngaho mu wese yashoye kubandanya ko ibikorwa vyiwe ukwiwe, atari muri groupe ya Kiago Style Music akora ku gatwe kiwe, me ubu dusuye kugaruka kandi tuje bushashe. Kiago Style Music yoshe wise sama bizunga kapita shushu kumbara kubesha ugukunda rije ugushaka rijewe ugukunda rije ugushaka rijewe mama urumudemu umujama kandi umujama wanje cyane, ariko nanje baby ndashaka dukundane kandi ndashaka cyane bya mutipe muhebane. Wiki ndazi neza ko mukunda umutipe wamupfiriye, yamakubwira ibintu kibaza ko ari seriye, nawe wamwishimira ndaguciye intege pe wubakiye ku musenyi, nakugereranya n'umuti uri mu guta garanti udasigaje n'ukwezi. naho wondasha sinomuhemukira. Ntibibaze ko yantumye kukudraga ngo agupime, nijyagateka kwimye naje ndakazanye, kuvuga niwanyemera ugahebana n'ubya mu bandi, uzucubaho bwa buzima wabona nk'umugani. Urasara vraiment. Nabugugu nabumwe yoba kora jewe ntazi, umunsi n'umunsi bebe yakuzirika ku cyatsi, urabaza umu ex wiwe ntarapfa mwibagiye, umutipe ava mu mpimba ngo yahora Canada. Kuri yahora Canada yaramaze imyaka 9. N'igihe yaguhenda ngo yahora Igitega, yarafungiwe mu Gatumba yagirizo kwibimbata. Je ni byasha afise abademu benshi bashika ku 10, akaba ariwe wa mbere mwiza ariko ufashwe minenego, bandabaha ibitabo ariko foni yawe nawe ijana kuri bata, ntiboguwana 5, gomba kugura impuza wo kujana kwa Miguel Chingi canke Sule ya kujana mu gishweka gutora widagadure. co kirambabaza. Girigora ry'abana bo mu Kinido na Rohero, nuko gusi hari foto yaba yari kamera wari kubona nino kebo.